ko ndemera yuko impwemu y'Imana yaje no muri Sawuli ariko ararondera Dawidi voilà ngo amwice, impwemu y'Imana imucamwo iramuvugiramwo. Ngivyo rero je ndashimira Imana cane yavugishije amajambo nk'aya wahoze ari umukuru w'igihugu. Nta muntu n'umwe yadugije urutoke ngo amubwire ngo ivyo sivyo. Sinzi rero kuno munsi haca haboneka uvuga ngo sivyo. Nehemiya igice ca mbere ku murongo wa 3. Nehemiya yari nyagano, yari mu buhungiro. Hanyuma ahura n'abari bavuye mu gihugu ciwabo ababaza amakuru yaho. Ku murongo wa 3 haravuga ngo barabwira batabari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano, bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa kandi n'inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha nsengera imbere y'Imana nyenijuru. Nehemiya bamubwiye uko abantu biwabo bamerewe, abantu batari barajanywe nk'inyagano, abantu batari barahunze donc, ngo bamubwiye amagorwa n'amarushwa barimwo, imibabaro barimwo, aricara araturikisha ararira ngo amara iminsi yisonzesheje ababaye. Abarundi bafise umutima nk'uyu wa Nehemiya, babona yuko igihugu kigeze ahatemba, babona amarushwa abarundi barimwo, abo nibo tugomba gufatanya urugendo, abo nibo tugiye gufatana amaboko kugira ngo tugire urugendo rweranda. N'urugendo rweranda kubera iki? Kubera tuzokwisunga ijambo ry'Imana. Voilà. Utabona ingorane, utabona amarushwa, utabona amagorwa barimwo abarundi, urugendo rweranda ntuzorujemwo. Sugu wawe uzobandanye winywera ivyo vyeri wirira, ubandanye ukora ivyo warimwo, nta ngorane. Ariko ukabubona ingorane vy'ukuri uburundi burimo, ntukomantaze umutima. Wisonzesheje ntuzopfa, bizoba birimwo morale biriko birakorwa n'abandi. Nehemiya rero arasenga. Ku murongo w'8 aravuga ngo niwibuka ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti nimwandyaruka nzobashwiragiriza mu mahanga. Reka mbanze ndababaza, abarundi amahanga batarashikamwo nayahe? Bamerewe gute ubu? Abari muri Tanzania, abari muri Zambia, abari mu Uganda, abari muri Zimbabwe, abari muri Malawi, abari muri Mozambique, South Africa n'ahandi, kino gihe bamerewe gute? Ntibirirwa barapfa, abandi ntibirirwa barashwiragizwa, bafatwa nabi, bashirwa mu busho. Turacari ku murongo w'9. Utariko nimwampindukirira mukitondera ivyagezwe vyanje mukabishitsa, nahabirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari y'ijuru riherera. Uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranirije ngo izina ryanje rihabe. Naho abirukanywe muri mwebwe boba bari y'ijuru riherera, sinoreka kubegeranya. Voilà, ngo ndabagarukane hahantu nitoranirije. Ni kubw'aya majambo abiri. Voilà, iri jambo ryo ku murongo w'9 na rya jambo rya hariya muri Yoweri igice ca 2 ku murongo wa 15, rimwe rivuga ngo nimuvugirize inzamba ku misozi y'Isiyoni, mushinge igihe co kwisonzesha, mutangaze hose habe ikoraniro ry'agahebuza. Voilà, mubwira abatama, abagore, abagabo, abana, ugwaruka, mushinge igihe co kwisonzesha. Ni kuri aya majambo abiri nuguruye icese uno munsi ya application yatugaruza umunezero. Umuntu wenyene ashobora kuyinjiramwo n'umuntu aba yatahuye ikicigwa, n'umuntu ababona yuko amazi yarenze inkombe, ko ibintu vyabaye nabi, ko
twese dutegerezwa gukoranira hamwe dushize inguvu hamwe tukaja imbere y'Uhoraho twisonzesheje dusenga twinginga Imana, ariko kandi bimwe bimwe mu vyo dukunda twabihagaritse. Ivyo nibaza yuko twabivuganye bihagije. Iyi application umuntu wese ayihabwa ntiyinjiremwo atabanje gutahura iki cigwa, atabanje kumviriza vya vyigwa tugize iminsi dushikiriza bijanye n'iki cigwa bifatanye n'iki. Muri iyo application harimwo formulaire y'aya majambo nyene nariko ndavuga. Urishura ego canke oya. Nukuvuga ngo wishuye ego uri kumwe natwe mu rugendo. Wishuye oya urumva yuko utaba wifatanije natwe. Ushimye kuvuga uti nta ngorane ziriho mu gihugu c'u Burundi, ntaco tuma tuja hamwe ngo twisonzeshe ngo haboneke inyishu iriho, turi mu nyishu. Uri kuvuga uti twebwe turanezerewe, wowe rero nta kibanza uzoba ufise mu rugendo rweranda. Ibintu vyo kwitondera nibi: muri iyo application ushiramwo amazina, mu gakaze ka mbere ushiramwo izina ryawe ry'ikirundi, mu gakaze ka kabiri ushiramwo izina ryawe rya kabiri ry'ubukristo. Murabona ahanditse email, co wandika email yawe. Ibi twabikoze uku kubera ko abantu benshi bafise smartphone baba bafise email. Utayifise uyugurutse nibisanzwe. Nimero za telefone utanguza akamenyetso ko guteranya, no kuvuga ngo utanguza code y'igihugu urimo. Ntuve kwandika nimero ya telefone uko nyene, oya, utanguza code y'igihugu urimo. Iri jambo bowanerege, aha utari umubowanerege uza kwishura oya, uri umubowanerege uza kwishura ego. Hanyuma utangura kwishura n'ibindi bibazo ugenda uravuga ego canke oya. Ivyo uba wavuze vyose twebwe turabibona. Nukuri ndasubiyemwo. Hariho abantu usanga buzuye uburyarya bapfa kuja mu bintu gusa kugira ngo baje gusuma urusaku canke kugire. Ubu aho tugeze dukeneye abantu bari mukuri. Ukumva uri mukuri uje muri application, utari mukuri ubireke. Uru rugendo n'urwo abantu bafise umutima nk'umwe wa Nehemiya, abantu bumva ko bababajwe n'igihugu, abantu bafise uwo mutima wo gukunda igihugu cabo, abantu bipfuza yuko abarundi bosubira kugwana mu nda, abantu bipfuza yuko abarundi bosubiza hamwe, abantu bipfuza ko abarundi boganira, bakaganira ku ngorane zose zihanze igihugu, bakava ngaho batunganije ibitegerezwa gutunganya, impunzi zose zigahunguka, igihugu c'u Burundi kigasubirana iteka camanye kuva kera na rindi. Umuntu atipfuriza abarundi ibi ntaje muri uwo murongo, ntaje muri uru rugendo rweranda. Umaze gushika muri iyi application ugomba kuyiteresharja kugira ngo ije muri telefone yawe, ushobore kuyijamwo vyoroshe. Uca ufyonda ngaha kuri download app. Murabona aho twashize ibara ritukura, download app. Downloadinga nk'uko downloading izindi canke uteresharije izindi ikiza muri telefone yawe. Abantu bambaza ngo bega abadafise smartphone bobo ubutumwa buzobashikira gute? Ivyo biroroshe cyane. Nama mvuga nti abantu bafise ama smartphone ubu butumwa bushoboye kubashikira bose. Bajya badafise ama smartphone buzoba bubashikiriye, kuko abo badafise ama smartphone ni ababanyi bacu, n'abagenzi bacu, n'abavyeyi bacu, n'abavukanyi bacu, nukuvuga ngo n'abantu bari hafi yacu. Bisigura yuko nimba hari umuntu afise smartphone mu muryango, abari ngaho muri uwo muryango bose bazobimenya. Umunsi tuzovuga duti igitigiri cakwiye, dutonde urugamba rero tuje kuri ca gikorwa. Ico gihe ndizera yuko bazobimenya nabo. Iyi systeme twakoresheje ni systeme ya ramification. Abizi ibiharuro murayizi. Igiharuro kiri ramifiye ni igiharuro kiba gifise amashami. Rero turavuga duti umuntu
afise smartphone aba afise n'abandi bantu bamuhanyuka ko nukuvuga ngo arafise abavukanyi badafise smartphone, arafise abavyeyi, arafise abagenzi, arafise ababanyi, nukuvuga ngo abo murumva yuko ari amashami amuriko. Abo bantu bose azobamenyesha ati ebagabo ibintu bimeze uku nuku nuku nuku. Voilà, comme ça ba bantu ubutumwa we burabashikiriye indirectement par le système de ramification. Iyi video turayigira ntoya tuyishire mu audio gushika yaho umuntu naho abatagira amarezo, bamwe usanga bari ahantu hatagira amarezo bashobore kuyumviriza atangorane. Bantu b'Imana, uko tubayeho kino gihe ntivyobandanya imyaka yose, bitegerezwa guhagarara. Kandi Imana yarashizeho ibikenewe vyose kugira ngo dushobore kuva muri ubu buja. Nta kuntu twoguma tuvuga ngo Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana idukize, kandi yaraduhaye ijambo ryayo dutegerezwa kwisunga kugira ngo dushobore kuva muri ubu buja. Twoba turiko turayirenganya. Ibi bamwe bashobora kubisuzugura, kuko hariho abasuzugura ijambo ry'Imana bakarifata minenegwe canke ntibariha agaciro. Ndibuka umuntu ari mu bantu bari imbere y'abandi bakunda kumvirizwa. Mu kiganiro twariko turagiranira ndamubwira nti mugabo, jewe narafashe umwanya ndasoma Bibiliya kandi nasanze harimwo inyishu zodufasha kuva mu bibazo turimo. Aritwegera kwa ubwo wewe ngo okay, ngo bandanye iryo vuga butumwa ryawe, ariko ndazi yuko ataho bizoshika. Ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi igice c'119 ku murongo wa 51 rirabitomora neza. Riravuga ngo abibone bantwengera cane mwijigo, ariko simpuba ngomve mu vyagezwe vyawe. Amen. Amen. Nta ushobora kunkura kwijambo nasomye, kuko ryuzuye ukuri kose. Ijambo rivuga ngo amajambo y'Imana, ivyagezwe vy'Uhoraho bipoperanirije mu kuri. Jambo yamyeho, jambo yamanye n'Imana, jambo niwe Mana. Voilà. Iri jambo ntushobora kuritandukanya n'Imana. Ntushobora kuvuga ngo ndiko ndinginga Imana, ngo ndiko ndahamagara Imana wihojeje canke ufashe minenegwe ijambo ryayo. Ivyo ntibishoboka. Ijambo ryayo ni nyundo n'umuriro utongora. Ijambo ryayo nizeye 100% yuko ridashobora kunanirwa n'ibibazo biduhanamiye. Ntibishoboka. Ijambo ry'Imana rifise ububasha. Utavyemera nibaza yuko atana kamaro kuko uzosubira kuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo n'ubuzima, ngo rifise ububasha. Ububasha ubwahe nawe uriko urabuharira? Reka rero twerekane yuko ijambo ry'Imana rifise ububasha. Umunsi umwe tuzavuge duti twasomye ijambo hanyuma ritubera umuco turatsinda. Niri jambo ngoma nsozerereko. Ni jambo riri mu ngoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14. Haravuga ngo maze abantu bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru mparire ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo. Iri jambo abantu benshi turakunze kurivuga, tukarivuga kujya kwa poeme, tukarivuga kujya kw'igitito, tukarivuga kujya kwa histoire, ariko reka turibemo. Uko kwicisha bugufi ni kwa kwisonzesha. Iri jambo ntushobora kuribamwo, ntushobora kurikora, ntushobora kurikoresha mu gihe utabona yuko igihugu kigwaye, kuko mu guheraheza riravuga ngo nanje ndabakirize igihugu cabo. Igihugu c'u Burundi wobona ko kigwaye?
nimba ubona ko kigwaye turaguhaye kaze mu rugendo rweranda. Tuzoba turiko twisunga ijambo ry'Imana aba ryo riturongora kugira ngo dushobore gushika muri ca gihugu ciza, ca gihugu c'amata n'ubuki, ca gihugu wose atangarira. Muvyumve neza, uku kwisonzesha si ukw'idini, si uko abamizirima, si uko abayisilamu, si uko abakirisu. Voilà, n'abahindi hariya barisonzesheje, abanyamerika, abirabure barisonzesheje. Tweho kubera iki tutokwisonzesha? Aha turatoramwo mu bintu bibiri. Twisonzeshe duce muri ya mahwa ka karirimbo kavuga mu nyuma turonka umugisha, canke tubandanye turi mu vyo turimwo tureke kwisonzesha. Voilà, tubandanye twiberaho uko tubayeho kino gihe. Aha turahitamwo mw'ivyo bintu bibiri: kwibabaza kugira ngo mu nyuma tubeho neza, canke kugomba kuguma muri zone de confort turimwo gushika ibihe bidashira. Komantere ziruguruye, ukabona iyi nzira yodushikana kwihangiro. Ukabona iyi nzira ari nziza gusumba gufata za mitrailleuses, gusumba gufata amabombe. Ukabona iyi nzira ari nziza gusumba kuja mwibarabara mu myiyerekano. Uvyandike muri komantere. Kubwanje nizeye ko application tugaruza umunezero ari umugozi ugiye kudutekera hamwe nk'abarundi bari hirya no hino mu bice bitandukanye vy'isi kugira ngo dukore igikorwa kimwe. Ico naco ni igikorwa ceranda cyo kuja imbere y'Uhoraho kugira ngo tumwambambire adukirize igihugu nk'uko ivyanditswe vyeranda bibivuga. Tugira urunani rero, dufatane amaboko ataburyarya, turiseriye, dusubire ducane igicaniro kugira ngo Imana idukirize igihugu. Bantu b'Imana, ndasubiyemo, ataburyarya, dufatanye amaboko twese. Munyumve neza, mvuze gufatana amaboko ntituzohurira mu kibanza ngo dufatanye amaboko, oya. Hageze yuko duhuza umutima, duhuza impemu zacu. Urugamba tugomba tugwane si urugamba rwo gufata inkoho, si urugamba rwo gufata ubuhiri, si urugamba rwo kugwana, oya. Ni urugamba rw'impemu. Tugomba tugwanishe ibigwanisho vy'impemu. Tugomba tugwanishe ukuri, tugwanishe ubutungane, tugwanishe ijambo, tugwanishe ukwizera. Voilà, ibi bigwanisho vy'impemu kandi n'ibigwanisho bipfura. Nkuko ba Martin Luther King bafatanye amaboko hariya muri Amerika, nkuko ba Gandhi bafatanye amaboko, voilà, bakisonzesha. Reka natwe fatana amaboko dukore. Shenguruke turashikanye. Ni munyandikire muti dushimire Imana. Turabahaye kaze muri application tugaruza umunezero. Kugira ngo winjire muri application bwa mbere, wandika kuri Google uti tugaruza umunezero mu ijambo rimwe .com, ukuvuga ngo akaburungu.com. Ugaca ufyonda kuri link ikigutwara muri application, ugaca wuzuza bimwe nababwira. Abari kuri YouTube murabe link muri commentaire, usha tuyipininga. Abari kuri Facebook murabe link turayibahaye. Mugira amahoro. Uhoraho abagwize, abuhire, abagwizanye n'imiryango yanyu.